Yes guys, abantu benshi rero bahora bamaze ngene bashaka kwishiramo application ya WhatsApp ata email bafise. Yes, nico cyo cyo bwenge nabateguriye no munsi ngene ushaka kwishiramo application ya WhatsApp mu gihe udafise email. Play Store yawe itariki irakora ukishiramo WhatsApp. Okay, ndaza kubikwereka. Nico ndakwereka ngene kandi ushaka kumeta ajour application ya WhatsApp kugira ngo ibiganiro ufitanye n'abantu byaganiriye n'abantu ama message atari ya registre cyangwa se description byose bigume atakira kimwe utakaje. Ndaza kubereka fise WhatsApp nga yamaze kurangira murane ko WhatsApp bidakunda ko ndayinjiramo ngirageje nagirageje bishoka byose WhatsApp byatse ko ndayinjiramo kandi jewe telefone yanje nta email irimo ndabigenza gute. Ikintu cyambere mabizi yuko kugira ushiremo telefone WhatsApp beshi mumenyereye muca muri Play Store muri Play Store ariko Play Store ubwayo bazikwiza kudusaba email. None nza gucenda bigenza gute nico cyubwe nabateguriye mwe mugumane naje ushikime na video mbanza kugusaba ngo ukore subscribe hano heje kuri njambo ry'ubururu hanyuma kandi utarasangiza abandi no video uyisangiza abandi wandike no muri commentaire cigwa bipfuza ko tugukorera je ndaza kuza ncaho nsoma message zose zanditswe muri commentaire hanyuma kuvyuga byose mwanditse cenda bibakorera ndabibagirizeho igihe. Okay guys, nagerera ushaka gutreshaje WhatsApp no kwimeta ajour kugira ngo ntagire ikintu kimutakaza kandi ata email ufise uca hano muri recherche uca wandika ijambo Palm Store. Murabona application yitwa Palm Store. Ica kabiri uca kuraba izina ry'iyo application ugomba tresharge cyangwa se ugomba mete ajour. Aho urabona dufise WhatsApp business niyo yamaze kuba irangira. Okay, cyo nkora ngaha ndaza muri Palm Store ndayinjemo nkuko. Yes, iyi application nisaba email nta kintu kimisaba nta kintu nakimenye ni application ibereye ngaha uko. Hanyuma cyane handitse Skype mu gifaransa gusa ngahanditse Sote byondeho nkuko. Okay, hanyuma nimara gufyonda ndaza kuza hano muri aka kazingi aka byondeho nkuko. Hanyuma ndaza kuza nandike WhatsApp business kujya nyene ijya yari yanditseko. Urabona ko WhatsApp business yisanzwe irimo application isanzwe irimo barakubwira update ariko itayimo bakubwira get. Toye application rero ko isanzwe irimo batusabye update mu gifaransa kanganditse mettre à jour bisigura ngo no gushira ku gihe application warusanzwe ufise iri muri telefone yaheze. Tuce tuzana handitse update dushona ko nkuko murabona ko ata email nkoresheje turinda téléchargement hanyuma muvyirabire neza etape par etape muguma yanja gushikimera video mwirabire ingene nza kwimeta ajour hanyuma nibiganiro twaganiye n'abantu bikigumirayo. Ndabifisa neza yuko ari hano nyine kuri New Love Studio Bwenyuzi twakora ifoto zimeze neza cyane ifoto z'ubwenge. Ndaza guca ndabibereka dukora ifoto zimeze neza cyane ifoto z'ubwenge hanyuma aho uherereye hose hatandukanye ku mpera zitandukanye z'isi tugusangayo. Yes guys, hanyuma wifuza kugura konti ya 1xBet professional ni ukoresha code promo Mr Sakabaganwa. Ni jambo Sakabaganwa nyene mu nkuru hanyuma ugahita wironkera amabonus lundi vendredi niki. Yes guys, turarindira rero téléchargement mpaka iheze mu vyirabire etape par etape. Sinshaka kubiba ndabeka ingene ushaka kwitreshagira application ya WhatsApp udafise email. Murabona ko akantu k'ubwenge guys, abantu bose email yaho ligora aha uhatora application yose wifuza kwisi ata Play Store ufise. Hama telefone menshi usanga Play Store itayafise urane ko kano kantu gashobora kuca kagufasha. Turarindira mpaka téléchargement iheze ndabibereke.
guys turategereza ndatureshaje mpaka irangiye ndabibereke neza ijana ku ijana. Studio yambere tanga ibigezweho niho bituruka. Karibu mu ntara ya Karusi muri New Life Studio. Bugenyuzi yambere tanga ibigezweho. Dufise amafirme menshi atandukanye, imiziki mishasha tuyikwirakwiza hose, amatelefone za Android nizamatusha makate memoire, bateri charger na ekuteya original. Karibu muri New Life Studio. Bugenyuzi kwa Yes guys, murabona yuko telechargement iheze isheje muri installation kujya nyine ko kuri Play Store. Muze kuraba installing ikirakora installation iheze, ndaza guca ndabibereka neza. Shaka tugende etape par etape birangiye ncenda nayogura application nyene mu vyirabire. Okay, stay with me until the end of this video for not missing this opportunity how to download and install any kind of application without having email or Play Store app. So guys, murabona yamaze kugira open, ashaka kuyugura tukaraba mabona neza yuko telefone tuhanyuranye umuco. Turashaka kuza hano tugaca muri ino application nyene yinyene twako turakoresha, hanyuma tukaraba mabona yuko ari sawa, ubu ibintu byose ari oje. Yes guys, rero aho wifuza ifoto zimeze neza cyane mu manza zitandukanye, urashaka kuturondera tukabakorera udufoto tugiye tumeze neza cyane. Mugomba nanjye rero gushika ku musozo nabemere kuzana video zimeze neza cyane buri munsi iyi minsi. Thank you.